Amahoro nikaze kuri Bukimun TV, nitwa Marvin ndi nkuko namasanzwe kuba nkunda kubabwira. Izina ryanje no munsi turi kumwe n'umutumire n'umuririmbyi yitwa Aubin Lux, sanzwe aririmba indirimbo zitandukanye, yaririmbye mu isomero n'izindi ndirimbo nyinshi zitandukanye, ariko benshi twamenye ku ndirimbo mu isomero aho yari ifite vyinshi isanzwe ivuga kuri Aubin. Ariko imbere ko tunjira cyane mu idonido, Aubin karibu cyane. Urakoze. Meze neza cyane gose. Yego n'amakungu aravyemeza. N'amakungu aravyemeza. Ni Aubin turi kumwe, n'amakungu aravyemeza ko ameze neza. Aubin, isomero rivuze iki kuri wewe? Isomero novuga ko ni ishure naryo sikuvuga ni za mpome zine cyangwa sale. Ishure ni bijya bintu bumva mu matwi, bijya ubona ku maso. Ya bijyanye n'ububayemo. Niryo somero. Yes. Hamba ubuzima buvuze iki kuri Aubin? Ubuzima kwanza premier butangwa n'Imana, sivyo? Imana iraturema. Kwanza je sinovuga ko naremwe je naravyawe, sivyo? Ariko hari habaremwe. Aribo bamwe twita basokuru. Sawa. Hama ubuzima igituma benshi tuvuga ko butangwa n'Imana, urabona wewe uno munsi yatabara Imana nyo ari kuvyuka ufate microphone tuvugisha ukuri. Cyo kimwe nanje. Ya ubuzima nico rero buvuze. Ubuzima ni somero canke ubuzima ni shure ubifata gute? Ubuzima ni somero. Umva ubuzima bwonyene burakwigisha atamakayugira, sivyo? Ubuzima ni ngaha nyene ku isi turiko. Niho dukura ubwo buzima rero kurumva kandi twitwa ko twabuhawe. Twaba tugaruke ku ndirimbo mu isomero, namwe mu majambo ari mu ndirimbo yawe. Bibaza ko navyibuka. Yes, Aubin, imyaka si mike mu muziki, umaze imyaka myinshi ukora. Hari indirimbo warakoze ukavuga ati iyi ndirimbo vraiment ndumva ko ntanzi icigwa, ndababaje umutwe? Apana imwe. Ndamaze gukora indirimbo yitwa mu isomero, ndamaze gukora indirimbo yitwa munsi y'izuba, hariho n'izindi sanditse. Mugana arashobora kuririmba bivanye n'ukuntu nyene mood mba ndimwo, sivyo? Je ko ndashobora kuvuga basi nk'indirimbo za R&B, sivyo? Harizo n'ubu nanditse nk'iciga mu 8 mu 9, ariko gushika umushobora kumva ati sindaronka technique zo kuririmba indirimbo. Ubwo niho warahinduye style uvuga ati je ngiye kwinjira muri rap mbona mengo ntiyakigwa neza, ntari korosi muri R&B. Oya, umuziki n'umwe ahubwo gusa lo façon ingene utanga ikintu wewe niyo ibitandukanye, uko twese turi twabaririmbye ariko twese ntiturimba co kimwe. Twese turashobora kuba je nawe dukora R&B canke hip hop canke zouk, mugani tuyikore kumwe. Nijyatunga rero dufise kuba dutandukanye je nawe. Utanga ibimeze gute? Iyo uvuze iyo technique canke nibindi ubutanga ibimeze gute wewe? Umwe wese atanga ibimukwiye, agatanga ivyo afise, sivyo? Ufise iki? Jewe ntagiye nakure mbere wanashaka. Sinzi kurankurikirana cyane, akenshi je ndirimba urukundo n'ubuzima, sivyo? Ubuzima nigisha bijya mbona. Ha mu rukundo nago nkavuga ivyo mbona nyene canke ivyo ndimwo canke ivyo numva. Ubari indirimbo waranditse uvuga ati indirimbo jewe vraiment n'urukundo nanditse kandi nigo ndimwo? Sindayisohora. Ntayisohora kubera iki? Avuze iki gabe? Avuze iki? Oya, nivyo ndiko ndavuga. Hariho n'amastyle kwanzura ukavuga je nkunda sindirimbo iri muri slow. Mugasi ndayikora. Kandi sinokubwira ngo habuze ngo amahera yo kuyikora canke niyo twama twitwaza, gituma mvuza amahera niyo twama twitwaza. Mugungu nyene ndazi ndabikubwiye ko mpa n'amahera ya studio. Nta kibazo. Bivuge bavyumve. Ariko kandi Aubin, wewe nk'umuririmbyi, nk'ukora rap, nk'ukora R&B, widefinisa nkande, urinde, utanga iki? Aho nye sinza kuja kure cyane kuko nariswe itarajyaka, sivyo? Ngerageza kuba umuco w'abandi. Mvuze abandi simvuze ngo abana bariya, mvuze bajya abantu bandaba. Icfo ko ndabereka uwo ndiwe vy'ukuri. Naho nsanzwe mfise irindi banga ryanje ntakunda kuvuga, kuko je mu ndashobora kumwiyereka kuko ntari kugira ndamumenyewe. Icari nica nyibazako. Urashobora kumwiyereka uko utari kugira ngo mumenye? Nk'ubu nk'akarorero
ubu ni benshi bo abanzi bose mu bintu bijanye n'umuziki atari babandi uvuga ngo turabana canke banzi nk'umuririmbyi abaririmbyi bafite indi shusho babahaye jewe rero sikondi je turashobora guhurira ahantu utarumva ibikorwa vyanje sinsa n'umuziki nkora ko bafite ishusho bahaye umuziki jewe irya shusho ntindiko hari ishusho bahaye umuziki hari ishusho bahaye abaririmbyi kuvyo wumva mufise ishusho yahe nk'abaririmbyi wumva umuziki mukora ufise ishusho yahe bo ico novuga ngaho twebwe nk'abaririmbyi dufise ishusho surtout mu bantu bakuze dufise ishusho mbi y'abavoyu sivyo ariko rero si bose ari abavoyu namba harigeze kuba abavoyu hari abandi atari abavoyu nico nuko kimenya wifuza cyane ko mu ndirimbo uririmba zikora ku rwego rwahe rw'abantu abajene abatama canke abana bo je novuga ko bose bakenewe urabona ndaguhaye nk'akarorero hari igihe sida yigeze kugumuka ngaha abavyeyi ugasanga umuvyeyi ntashaka kubwira umwana ingene sida yandukira bakabona umwana ibintu biteye isoni sivyo kijya gihe rero ni benshi banduye sida nico tuma ndakubwira iyo uri kuratanga impanuro canke ubutumwa nturaba generation imwe oya uraba bose kijya gihe abavyeyi ntibabwira abana ariko abana umugera baca bawuzana neza ku bwinshi kuko utamenya uyu muziki wawusanzeho wasanze ari abawutanguye imbere yawe uravye kuva kuri bacanco gushika ubu kumbere ko hari abo wagiye urumva indirimbo zabo ukaraba n'amakomposition yabo ukumviriza amakomposition yabo na kino gihe ubona bimeze gute bakunda kuvuga ngo composition za kino gihe umengo ni indirimbo yandika uno munsi jigapfa wowe ubibona gute bo ngerageje kubivuga neza bo uko ndabibona jewe nka jewe sivyo kera umuziki wari live cyane ariko ubu uri ku mashini cyane sivyo kandi si ukuvuga ngo biki ngo kera niho bakora neza wanashaka kera nta n'amastudio yari ahari ndafise umuntu yaririmba kera niwe yanabimbwira akambwira ukuntu barikodinga indirimbo asaba irikodinze nk'ukwezi kose mu gukora ukuntu bakora abo ntibakora nk'uku kwacu wowe ukuntu bakora wowe namba uri kuvuza gitari undi ariko avuza piano iki niki amajwi sinzi hariho undi agiye kwafata backing hagize n'umwaswata mwasubiramo mwese ya zero nico bituma wasanga bari bafite ibintu mwani bikasete ibintu sinibuka ingene yambwiye bavyita kiya birafite uruzina rwavyo wasanga bononye vyinshi kubera gusubiramwo kenshi ari naho wasanga indirimbo isohotse gasanga ifise akanovera kubera iki baricara nabo gasanga canca ari hajya Africa Nova ari hajya inda ari hajya indirimbo kazana indirimbo amamelodike oya era ngano ni wohindura ukuntu kugira uzohindura bikagufata igihe urumva ariko ubu jewe ndavyuka ebana mini ko namzuka nkaca ntarukira muri studio nkakora sinamurondeye Fizo kandi ndamuzi ko ari wa kera ashobora kumfasha kumpanura iki niki gasa sinamurondeye nkaza mvuga ebana kitu changu kikari ikisikia kumbe amatope nico gituma nawe baririmbyi ngaho uri kurabona ni benshi ariko si benshi bakora vyiza none ni gute twogera ahantu mu nyandiko zacu mu kuririmba kwacu dutanga ikintu ciza bo ni vya bindi nyene nariko ndavuga naho ntabihejeje bana inyoni mu kuguruka yisunga igiti sivyo twebwe basi nivugeje ko naguma mvuga twebwe hari abataza kumva ko ari kwa kwiyubaha nishize muri bwinshi bwane yubahe reka rero mvuge jewe nkuko bimenyerewe ngaha sivyo nkanje jewe ndafise abo ndabirako nkavuga aba n'aba legend sivyo bakora uku nce tuma n'amahisto amwe musanga ndayazi yabajya abantu ba kera hari umuntu yaririmbye indirimbo
amakungu yose arazi ubwiza wamanye. Urayizi? Ijya ntibari bayikoze kujya. Ubwa mbere numva ngo bari bayikoze ukundi, baramubwira ya ishoko duhindura aha uko nuko indirimbo ikiza gusohoka rimeze neza, sivyo? Twebwe rero bajyaho baranahuza. Ubu hari umuntu ushobora kubwira uri nko muri studio kumva ngo mujama arambanira kweli, ngo ibintu ngize birakaze, ngo muga ntabona ko bikaze. Turekane nabo, sivyo? Jewe nkanje mu kwandika ikintu nyamukuru ndaraba eske indirimbo nanditse ndashobora kuyumviriza nicaye hagati y'abavyeyi banje, pour dire que nshaka ijya texte nagize namba ntashobora kuyumviriza ndi hagati y'abavyeyi, ntibikenewe ko umwana wanje azoza kuyumviriza. Umwana nzombwiye ngo kera nawe ndirimba ati nyumvisha papa, ahama yumvise ibikorwa kumva Mutama yarakaze. Nivya bindaca avuga Mutama ahoranywa agatabi ngira. Obe hari n'amakuru canka ibyo twumvise yavuga ko uwo bugira usubiremwo indirimbo yumye mu bantu ba kera. Ego. Kubera iki wahisemo iyo ndirimbo? Mbega iyo ndirimbo ni yahe? Ivuze iki kuri Obe? Bo sishobora kuyivugira iyo ndirimbo, sinzi wabivuze ko yo yarayivuze. Mugaje navyo novugira ngaha, mugabo no kubwira ko zijya ndirimbo za kera ni nyinshi cyane nkunda, ni hamwe uwo mu ruhushume ngahubwo no subiramwo nyinshi, ariko kubera nanje nkiriko ndagira ishusho yiwanje si vyiza ko nsubiramwo nyinshi. Kweri cyumva ko zisubiramwo kubera ko ata composition ufise canke ni kubera iki? Oya, si question yo kuvuga nta composition mfise, ahubwo ikintu gihari ni kwa kuntu usanga akaririmbo ndagakunda. Je ni nk'indirimbo z'abamugani baroriro iki hari zo numviza mvuga iyi kweri yaba ari umuntu nyene nobwira nkamwegera nkabimusaba yo yisubiramo bivanye na technique baba bafise, ivyuma biba bihari. Ubu hari ivyuma vyiza amajwi n'indirimbo za kera sinziwe ko rufata umwanya ukazumviriza kwera ugasanga iraryoshe, ariko ukaza kumva ivyuma bimwe biri hejuru amajwi nayo ari mu tunogo. Hariho nk'indirimbo yabahaga ya kera ivuga reka bamujane mama se yari ivy'abandi mama. Iyo urayizi? Yakozwe ari version zibiri. Umva ya mbere kubera ya problème nakubwiye yo kugira umva yo kwanregistra itanguye umenga arakangutse ya mbere, umenga arakangutse. Oya kwanza ahubwo ndazitiranije ni ya yindi abajyango bagakorana ngo bashaka gukosha umwana w'umukobwa. Urayibona? Ijya rero hari ukuntu mu gutangura yatanguye abajya ngira barabona ko bihenze iki. Hariho iyindi rero katarimwe kandi yo yarayisubiyemo. Ushima ndakubwira ko hari indirimbo nyinshi ziba zikwiye gusubirwamo muri zijya za kera, surtout nabajya ba nyene zo nyene bakiriho. Ivyuma kera ari ukuntu kuzisubiramwo bizosaba iki? Mbega umuntu agombye gusubiramo indirimbo abisaba kwande bigenda gute? Boje nibaza ko inzira ari imwe, uyisaba nyeneyo akiriho canke abiwe bakiriho. Ko sinibaza ko yopfa nabi bagacapfa bose. Uyisaba abo nyene biwabo, ubabuze naho urashobora kuyisaba muri amikali. Barakwandikira bakayiguha. Obedeya ivuze iki kuri Obelix? Obedeya sinkunze kuyinjiramwo cane, kuko je narigeze kujayo ndanasaba bagira amasemine ibintu vyabo umva kujya kuntikora babimenyesha abantu babimenye. Utagize ari artiste Obedeya nigikava ibaza kari ikindi kintu nakirondere. Ubu tubaye muri monde yo kurondera. Obedeya uraja kuri telefone yawe kubera iki wa muri kuri WhatsApp gusa. Kurondera birakenewe. Ntibikenewe ko umuntu arinda kwibaza. Ngo urabasomeshe cyo bakirondera. Kurondera ni vyiza. Okay, ni Aubin Lux ariko Aubin
numva umengo hari abandi bantu bazovuka inyuma yanyu bashaka gukora umuziki. Niki kintu babarira bakwiye kuzuhaguruka bazi canke boshira mu mutwe uretse ko imitego canke ibinogo umuntu agwamwo vyama bitandukanye, ariko ico bakwiye kumenya cibanze co bigiki? Boje ibintu nama mvuga ni ibintu bidashika na bitatu, sivyo? Umenye guca bugufi, wubahe uwagutanguriye, wongere wubahe n'ujya inyuma yawe, sivyo? Ndiko ndavuga bajya ko nta muntu atangura rwa nyuma ntibazoguhenda. Ibintu by'umuziki rero bimeze nka vyandi araga point d'exclamation, urumva nagatangaza. Nta muntu abo wa nyuma. Ushaka uburirimba nabi hari abaririmba nabi kukurusha, sivyo? Rero ari ugitangura ubahabo hasanze kwanza, ni naho bizokorohera ni washobora kwicisha bugufi kumwegera akaguha iciyumviro canka akakubwira inzira yaciyemwo, sivyo? Ahama nawe ukabona guca mu nzira iharuye, apana guca mu mahwa ingene yaciyemwo. Aubin, ubu turinjiye neza na neza mu gice ca kabiri, ari naco gice nita igice kitaba gisanzwe, igice twumva nk'ibintu vyinshi citwa kuziko. Tugira dufungura Oya, kuziko barahicara bakahaterera inkuru bakahayagira, umwana akamenye ko bavanga kuziko babagiye kota kugira iki kota. Okay. Hama bariko barota niho haca habaho sogokuru canke umuntu akuze umukurambere akaza aracira imigana abo bana abuzukuru peut-être n'abuzukuruza bahari. Hama abana bakabona kumenya kahise canke kumenya ibiba. Kahise kubera kuri kahise gato imbere ko twinjira neza na neza kuri uwo mwibutsa uza kutubarira. Sa twinjire gatonyi kuri kahise imbere ko tuja kumwibutsa. Kahise bakwari ati kahise y'u Burundi, ibintu bitatu biranga kahise ku Burundi. Aubin uvuga iki? Bo bitatu numva umenga ni bikeya kuko ivyaranze Burundi ni vyinshi. Umva turazi harabaye abami, sivyo? Harabaho abategetsi kanaka, incungu bamwe, incungu za demokrasi, abandi barabaganwa bagwaniye independence. N'ibintu vyinshi hatwokesha utanga kuvuga kahise. Oya, bitatu gusa, bitatu mu buryo bunyaruka. Ubu nambuze ibiharuro mu vyo maze uvuga bitatu ntibirabamo. This is Aubin. Aubin, twagiye neza na neza. Umugani canke umwibutsa w'ikirundi uzi nico ubusigura mu kibano canke ico baba barawuciriye kugira ngo ufashe abazowumva canke ico baba bashatse kuvuga iyo baciye uwo mugani ico nk'iyo yavuze uwo mwibutsa mu kirundi canke mu gifaransa ushobora kuba. Bo jewe umugani nkunda kugendera ko na jewe sinzi ko no wita umugani canke umwibutsa nkuko bivuze. Akagumye bagumako. Kubera iki akagumye bagumako? Bo akagumye bagumako, urazi impamvu je mvuga akagumye bagumako? N'umugani udufasha kudacika intege, sivyo? Mu vyukora ara nkabura umumenyesha amakuru, kandi merci kuba banyumviriye ko ntumira. Imana iguhezagire. Akoze. Aha turi ngaha igitondo avuga ko akagumye bagumako, nitubeshane. Burundi bwacu umwuga mukora n'uwo dukora biregeranye ariko ntibivukana. Shatse kuvuga iki? Akagumye bagumako nta buryo buhari, sivyo? Ariko sikuvuga ngo buri kure, sinzi aho tugenda turabuhonyora canke tuburabisha amaso nk'ariko baraba televiziyo. Twe turagumako kubaka izina, wari uzi ngo rizogufasha ibi ugasanga ari gufashije ibindi. Ni benshi ngaba batabeshejweho n'umuziki ariko abantu bazi ko babeshejweho n'umuziki, sivyo? Rero akagumye bagumako, cugumye iryo banga ukagumako ukora ntucike intege. Twese twama twizeye ngo ejo ni heza, ariko hari n'abatahagera kandi bemeje abantu ngo ejo ni heza. Aubin, iyo bavuze ngo ubutaye akaranga abataye akabanga, urumva ubutaye akaranga
mu Burundi hari ibintu twumva ngo imico n'akaranga sivyo hajya no kubwira ko umuntu wese akura nk'iwabo sivyo ubu je nawe ntituvukana je nawe ntitwakuranye ntitwakinanye agapira sivyo ariko ndisiyo ko tugiye ahantu boshora kubona ko imico y'uwanje n'iwawe itandukanye biva kuki rero canke biva hehe ana twese twadufise abavyeyi bacu basimfate nk'akarorero umwana avukiye mu Buyenzi n'umwana avukiye hehe kumutanga canke mu Nyakabiga canke mw'irohero usanga comportement zabo atari zimwe sikuvuga ngo uyu ntandera abagira ngo uyu nango bafise indero oya umwe wese nto n'umuntu wese akura nk'iwabo ukuze umuvyeyi akubwira ati wewe utegerezwa iminsi yose iyo uvyutse utegerezwa kubanza gusenga hamugasasa ico gitanda cawe hamukaja muri douche ukacubona rero kuja kuvyo wategerezwa kuja gukora hari uwundi azi yuko avyutse avyuka yambara ipantaro yiruka urumva akora akarorero ndaguhaye sikuvuga ndabatandukanije abantu babiri nakubwiye ni vya bindi ushobora gusanga n'umuvyeyi nk'ubu dufate bikunze kuba mu baswahili nkunda no kubibona mu Batanzania cyane mu bavuga igiswahili mu bantu bavuga igiswahili cyane muga mu Batanzania nibo bakunda kubigira cyane gasanga nk'umupapa aratuka nyina wabo bana basa umugore wiwe wewe kirofa biki nibiki we nk'ubu nakubwiye ugende ugira uko raba none raba akamutuka abana bumva no kuri kw'Imana bajya abana muhuriye ahantu mugakina agapira kugutuka kiranyaruka kujya nyene hananse uvuga vya bitutsi biteye oya nta urakoze kutabivuga urakoze kutabivuga obe ariko kandi wavuze ngo umwana usanga avyuka hamugasanga aramenya kase ngamagasasa jenye naho kibazo cyo gusasa naco kibazo ca nyuma obe you vyutse canke wewe uri muri babandi basasa bavyutse canke uri muri babandi basasa bagira bajyana Jensa sangira mvyutse sivyo tusubirireho gatoya usasa mvyutse kubera iki none sasa mvyutse umva ashobora gutaha muhira ugasanga afise nk'umushitsi akarorero sivyo ca wibaza utahanye n'umushitsi nta mwanya uhava umuhanga ugira usase oya abigwa kuko nyene je ni nkuko n'ibintu vy'ibirato ibiki ntegerezwa gusiga ndabipanze neza ko ndashobora kugenda nkagaruka ntevye canke hakagira uwuntanga gutaha dufate nk'uwo tubana nk'akarorero canke nyene nk'umukuzin kuzine ibintu vyuko sivyo ikintu ndiko ndavuga ni giki ibintu vyose utisuganije kazi yako nkacangira ko mbwira n'abantu hari igihe uva muhira umuntu akuravye uberewe guhera ngaha aha hasi ku kirato uberewe hejuru hose uberewe ari ugasanga wambaye nka sengre icafuye ndugo yangu canke amashesheti atabutse canke urazi ugize isanganya canke ukaraba mu bantu ikintu ca mbere bakora babanza gukura agashati kugira abantu bakomeretse n'uburi kugira baguha akayaga ca wiyumva bagukuye agashati basanga sengre yawe iracafuye canke iratabutse tugituma urakwiye kwa mayitungane urakoze gutanga ubwo butumwa bavyitwararika abaniga bose basanzwe batavyitwararika Imana ibafashe babumvise ubutumwa bwawe obe wakoze sana kubana natwe merci beaucoup no kumanuro zawe murakoze cyane mwakoze cyane mwe mwese mwafashe umwanya mutwumviriza twari kumwe na Aubin Lux ariko nibaza ko ubwo butumwa bahaye abahungu n'abakobwa twese buraturaba mugira ibihe byiza ngayi wanyu